Hello, homes and family of Africa. Welcome to Repentance No Heaven TV and welcome again. Amjona waigakiza omjumeste wanyu abakunda cyane. Nari ntegereje kubabwira yuko turi mu gikorane kidasanzwe kiri ku munsi ugira kabiri. Rero nari nifuje gusangira namwe ndabapartaja ibyo nashoboye kwakira canke ibintu byakorekeye hano hantu. Uno munsi twize ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Umukozi w'Imana aranasigura aravuga yuko hari impemu yo guteba mu kuba Imana ibishaka kubamo ariyo esprit de retard. Rero nashaka ndababwire yuko ibyo bintu wamusanga umuntu wese abibayemo. Yatubwiye yuko hari icigwa yacishijemwo aravuga yuko kiriya gihe Dawidi ariko aragwana na Sawuli, yaragwanye intambara ahiga nyene bahigana abo kwa Sawuli barondera aba Dawidi n'abarondera kwa Sawuli. Hama Makiri yari umuntu asanzwe ajeje kuba yo garda, yari sonse kuba yo garda canke yo garda umwana wa Yonatani, ariko kubera ko amasaso yake aravuga n'ibigwanisho nyene kubera bako barabatera, Makiri ashaterera umwana wa Yonatani hasi ariwe Mefibosheti. Hama acaravunagurika amaguru acacika ikimuga. Warateguriwe canke yarasanzwe yari kuba yogarda ubuzima bwe canke yo muba hafi, niwe yamutereye hasi. Bica bituma amutwara ahantu ruguru, aho twokwita ruguru, amujana kure mu misozi aho yari kumujana i Yerusalemu nk'umuzukuru w'umwami. Ndakubwire yuko nawe hari ibintu ushobora kubayemwo bikujana kure cyane ari nk'ibya Makiri, ariko nagenda kubwire ngo Makiri yakubiswe hasi, nawe ahuri uvugiye kwicara kibazo cawe wature uvuga uti esprit de retard n'izina rya Yesu shigwe kwiherezo. Imana iguhe kuba muco yaguteguriye, Imana iguhe kuba muco yavuze ku buzima bwawe. Hari gihe umuntu acegwa ku kintu Imana ikakubona ko uzomugwiza atunga nkuko mukozi Imana yavuze, ariko ukaba ugacerwa ugasanga uriko uba ahubwo mu buzima bunyuranye cyane nico Imana yavuze ku buzima bwawe canke ku bugingo bwawe. Ndakubwira yuko rero ushobora nawe kwatura ukavuga hejuru y'ubuzima bwawe, ukavuga ico wifuza, ibintu bikagenda neza. Turacari muri yatemenye n'igikwane kivuga ngo ingo n'imiryango bya Afrika haguruka. Hari ibintu byinshi biba bitsikamiye ingo n'imiryango bya Afrika, hari ibintu byinshi bituma Afrika idahaguruka nkuko byari bitegerejwe. Ivyo rero turi mu nyigisho zivuga yuko dukwiye guhaguruka kugira ngo ivyo bintu byose byadutsikamiye, ivyo bintu byose byatwicaritse hasi canke bikaturyamika, dukwiye natwe kwivyukira tukamenya amanzwa yacu mu Mana, tukamenya ko turi abana b'Imana, tukamenya yuko natwe ari umugabane w'Imana dufise, tukamenya ivyo Imana ivuga ku buzima bwacu, hama tugatangura kubibamwo neza by'ukuri nk'abana b'Imana. Mwarahezegewe cyane, ndabakunda, ndabahaye ikaze cyane ku munsi ejo ugira gatatu, aho igikorane kizobandanya kibera kuri ETS Kamenge isaha 8 z'umuhingamo ariyo 14h. Murahawe ikaze cyane, utumire mugenzi wa nawe, mugenzi watumira mugenzi we, kugira ngo muze mwakira imigisha y'Imana. Ugwaye azozakire. Nababwiye yuko harabaho kubohoka, harabaho gukira, harabaho no gukizwa. Umuntu atarakinwa Yesu akakinwa Yesu. Mwarahezegewe cyane.